Turabashuje mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu amuherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Turabifuriza umugoroba mwiza, tunabaha ikaze mu makuru akomakomeye cyane akomeje kugenda aravugwa muri uno mugoroba kuri wa gatandatu ku igenekerezo rya 14 ukwezi n'ukw'icenda umwaka wa 2024. Turabaha ikaze rero ngaha kuri ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV, imboneshakure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta adafise ivumbi na gatoya, adakoze amaguru hasi. Turabahaye ikaze by'umwihariko aho tugiye kurabera hamwe amakuru yihuta ariko aravugwa cyane cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi muri rusange. Tukibanda ku makuru aravugwa mu mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Dore ingingo nkuru rero turaza kugenda tukibandaho ngaha muri kino kiganiro cyacu. Amakuru y'ibanga ahejeje kudushikaho muri uno mwanya aragaragaza neza ko by'umwihariko hari inyandiko zamaze kugenda zirashyirwa ahagaragara zivuga ko amwe mu masosiyete n'amakompanyi akomakomeye cyane ya General Aiguille mu Bunyoni ariyo yagiraga uruhare mu kuzana igitoro ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ndetse gushika ubu ngubu rero kuva uyu mugabo yotabwa mu mvuto, ikibazo cy'igitoro cyakomeje kugenda kiribonekeza ku buryo bigoranye kuba cyakongera gushika ngaha mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe by'umwihariko bivuga ko kandi amasosiyete amwe namwe yarafatanyije n'abandi bayobozi barongoye ngaha muri kino gihugu cy'u Burundi, ariko ubu ngubu rero by'umwihariko hakaba haragiyeho amananiza atuma igitoro kidashobora by'umwihariko kugera hano ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Mubyibuke neza, abantu batanguye kugenda baribaza mbere yuko General Aiguille mu Bunyoni atabwe mu mvito, baribaza bati kubera iki Perezida Evariste Ndayishimiye na General Aiguille mu Bunyoni batavuga co kimwe ku kibazo c'igitoro. Perezida Evariste Ndayishimiye yemereye abarundi mu mpera by'umwihariko z'uku kwezi by'umwihariko ko igitoro kigiye kuboneka mu kwezi. Ubu ngubu by'umwihariko ukwezi kugiye guhera, General Aiguille mu Bunyoni by'umwihariko atarafungwa yavuzwe ko by'umwihariko igitoro gishobora kubura rwose, anasaba abarundi kumenya gucumbagira. Evariste Ndayishimiye by'umwihariko aha icizera abarundi, Aiguille mu Bunyoni we by'umwihariko yagendaga by'umwihariko akadendura icizere na gitoya by'umwihariko cari gisigaye kuko yakomezaga kugenda arabitangaza. Ibi byaje kugenda bituma abantu benshi batangura kugenda bibaza impamvu uyu mugabo yarahoze afise ijambo rikomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi yaje kugenda ariyemera ndetse akagaragaza neza ko igitoro gishobora kubura. Ahangaha by'umwihariko hari amakuru akomakomeye cyane yagaragazaga ndetse akanerekana neza yuko by'umwihariko ngaha muri kino gihugu yarafise amakuru yuko ashobora kuba yotabwa mu mvuto, ariko kandi akaba azi neza ko mu gihe ibyo bibaye igihugu cy'u Burundi gishobora kuzahura n'ibibazo bikomakomeye cyane cyane ibura ry'igitoro ndetse n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Uyu mugabo kuva yotabwa mu mvuto ntabwo hibonekeje ikibazo cy'igitoro gusa, kuko n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye byabashije kuba byo kwataka iki gihugu. Amakuru yihuta twabasha kugenda turababwira nuko ubu tuvugana, usibye ikibazo cy'igitoro, hari kwibonekeza ibibazo by'ibura ry'imiti ku buryo by'umwihariko mu mavuriro amwe namwe kubona imiti ibona umugabo hagasiba undi, ndetse bikaba bivugwa ko by'umwihariko bamwe ariko aribo bari kugerageza kuba kwivuza, abandi bo bikaba bikomeje kugenda birananirana. Hari amakuru kandi akomeza kugenda aradusumira agaruka ndetse akanavuga yuko by'umwihariko ibi byose ari ingaruka zo gufungwa kwa General Aiguille mu Bunyoni, ku buryo rimwe na rimwe nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye areba agatekereza akanibaza, hanyuma agasanga ari ingenzi kuba yorekura uyu mugabo yigeze kuba by'umwihariko umurongo z'igipolisi ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ndetse akaba yarabaye n'umushikiranganji wa mbere. Ariko kandi amakuru anavuga ko uyu mugabo yarasanzwe anakomakomeye cyane ku butegetsi bwa Petero Nkurunziza waje gusimburwa na Evariste Ndayishimiye nk'uko biriko biratangazwa. Icyakora andi makuru akomeza kugenda anavuga yuko by'umwihariko General Neva yaba arimo kugerageza gukura mu buyobozi bwiwe abahoze ari abategetsi bakomakomeye cyane kuri iyo ngoma ya Petero Nkurunziza. Turagaruka kandi ku yandi makuru akomeje kugenda aragaragara mu gihugu cacu cy'u Burundi ndetse no ku mugabane wa Afrika, muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, mu nyuma y'uko Abanyamerika, Abanyekanada ndetse n'Ababiligi bahejejwe kuba bokatirwa ubwo gupfa cyangwa umunyururu wa burundu nyuma y'uko icyo gihano cyamaze kugenda kirasubizwaho ngaha muri Congo. Bamwe mu Babiligi ku ruhande rw'Ababiligi barahangayikishijwe cyane ku buryo bukomakomeye cyane n'ikatigwa cy'icyo gihano cy'urupfu, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera kuri bamwe mu baturage babo, ariko kandi kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ata kintu bari batangaza.
gusa amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira aragaragaza ndetse akanerekana neza yuko by'umwihariko ngaha muri kino gihugu by'umwihariko ikijyano cy'urupfu gihangayikishije abatari bakeya. Abo bose ni bamwe by'umwihariko mu bashinzwa kuba bagiriza mu kugira uruhare rukomeye cyane mu gushaka gutembakaza ubutegetsi bwa Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, ibyabaye mu kwezi kwa gatandatu by'umwihariko uyu mwaka wa 2024. Amakuru yihuta akaba avuga anagaragaza neza yuko by'umwihariko igisigaye ari uko botangura kugenda baricwa nk'uko byamaze kugenda biremezwa n'urukiko rukuru rwa gisirikare. Turabaye ikaze mwese rero abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, mu ntara zigiye zitandukanye, muri komine zigiye zitandukanye, abari ngaha mu murwa mukuru w'ubutunzi by'umwihariko wa Bujumbura, turabifuriza ibihe byiza cane. Abatwumviriza bari mu murwa mukuru rero wa politike Igitega, mu bindi bice bigiye bitandukanye bw'igihugu, turabahaye ikaze. Abatwumviriza by'umwihariko baba bari mu ngo zabo bari kugenda n'abandi bari mu kazi kabo, turabifuriza ibihe byiza cane. Abatwumviriza bari mu bihugu bimwe na bimwe ngaha ku mugabane wa Afrika, by'umwihariko ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'abandi benshi, mwese turabifuriza ibihe byiza cane, tunabaha ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu. Niba ari ubwa mbere ushanga rero kuri nombonesha kure yacu ari nayo ya Burundi News TV, byonda ko ahanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, aho twibanda kuri politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turabaha ikaze mwese abatwumviriza aho muba muherereye hose. Turabahaye ikaze by'umwihariko dore amakuru, reka tuyatangurire ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Harakomeje kugenda hibonekeza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta avuga ko by'umwihariko ikena ry'igitoro riko riranibonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi, by'umwihariko rikomeje kugenda by'umwihariko riraturuka ku bizazane ndetse no ku banyepolitike bamwe na bamwe by'umwihariko bari basanzwe bafise ukuboko kunini cyane mu bikorwa bigendanye by'umwihariko no kuzana igitoro ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru kandi akomeza kugenda aradusumira avuga ko by'umwihariko General Aigeme Bunyoni ajeje gutangazwa amakuru yuko by'umwihariko ari umwe mu bantu by'umwihariko baba baragize uruhare mu gutuma iki gitoro gikomeza kugenda ciburanga mu gihugu c'u Burundi, bikaba byarahumiye ku mirare by'umwihariko mu gihe yaramaze kuba yotabwa mu mvuto n'inzego zijejwe iperereza. Ubu ngubu akaba yaramaze kugenda arakatirwa gufungwa ubuzima bwe bwose. Murabyibuka neza ibyabaye ubwo yari ari mu ibohero, bakabantu bakajya kubona bakabona amahera yivanye, abakantu bakajya kubona bakabona amahera avuye kuri banke, nk'uko byakomeje kugenda biratangazwa. Amakuru yihuta by'umwihariko amakuru akomeza kugenda aradusumira, by'umwihariko akaba yaraje kugenda ashimangira ndetse anagaragaza neza ko byose ari we yabashije kuba yabikora. Amakuru adafite ivumbi rero aragaragaza neza ko n'ubundi uhereye n'igihe ataratabwa mu mvuto yarazi neza yuko by'umwihariko mu gihe ashobora kuzahura n'akaga igihugu c'u Burundi gishobora kuzohura n'ikena ry'ibitoro. Usibye kandi kuba umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yarahejeje gutangaza yuko ikena ry'igitoro riko riribonekeza mu gihugu c'u Burundi ari igendanye n'ibibazo bimwe na bimwe Uburundi bwagiye burahura nabyo, cane nk'ibihano bigeze gufatirwa na leta zunze ubumwe za Amerika, ariko kandi akagaragaza ko mu gihe c'ibyo bihano by'umwihariko igitoro cyari gihari, ariko bigendanye no ku igihugu c'u Burundi cyari cyarazigamye amahera. Ubu ngubu ibintu birasa n'ibyakomeye ndetse ibintu birasa n'ibyongeye kudogera. Amakuru akomeza kugenda dusumira avuga ko by'umwihariko General Aigeme Bunyoni ndetse n'abandi bategetsi bakomeye cyane ari bamwe mu bantu bari bafise ukuboko gukomeye cyane mu kuzana ibitoro ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse bari bafise amasosiyete akomeye cyane rwose yarazwiho kuba yozana igitoro ndetse ku gihe kikagerera igihe, ariko mu nyuma y'uko amaze kuba yofungwa, amakuru yihuta adafise ivumbi na gatoya aragaragaza ndetse by'umwihariko akanerekana uburyo uyu mugabo by'umwihariko kumufunga byagize ingaruka nini cyane kuri bamwe mu bategetsi ndetse by'umwihariko no kuri service na gahunda zimwe na zimwe z'igihugu c'u Burundi. Abantu mubyibuka neza by'umwihariko ngaha muri kino gihugu rero by'umwihariko hari igihe cyageze abantu batangura kugenda bibaza ibibazo bigendanye n'igitoro, nyamara we yashimangiye ko igitoro gishobora kuzabura ndetse kikabura ku buryo bukomeye cyane
iki gihe General Neva rero we by'umwihariko ntiyabyumvaga kimwe n'uyu mugabo, ahubwo yashimangiraga ndetse akanagaragaza neza yuko kizaboneka, ariko kandi uyu yasaga n'umuntu ubizi neza. Mu gihe amakuru adusumira muri kano kanya avuga ko kompanyi nyinshi cyane ndetse n'amasosiyete by'umwihariko n'imodoka zazanaga igitoro zari iz'uyu mugabo, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Bivuga ko kandi yakoranaga n'inganda nyinshi cyane zigiye zitandukanye, by'umwihariko zatunganyaga ibitoro, ariko kuva aho afungiwe nk'uko amakuru akomeza kugenda by'umwihariko adusumira, by'umwihariko zikananirwa kumvikana n'uyu General Neva. Bivuga ko yaba yaranigereye ku ruganda aho bagikuraga, ariko kumvikana bikaba byananiranye, nayo mpamvu yavugaga yuko by'umwihariko igitoro kigiye kuboneka, ariko abantu bakaba barategereje bagaheba. Perezida Evariste Ndayishimiye by'umwihariko we yakomeje kugenda yemerera abanyagihugu ko by'umwihariko n'ibyatanguye mu mpera z'ukwezi kwa Myandagaro ko igitoro kigiye kuzoboneka, by'umwihariko ariko kandi ukwezi kwaraheze ndetse n'indi minsi myinshi irahera. Mu gihe General Aigeme Bunyoni by'umwihariko mu ntanguro igitoro gitangira kuburanga mu gihugu cy'u Burundi, we n'ubundi yari yatangaje kugenda avuga ko by'umwihariko igitoro gishobora kuzabura mu buryo bwose bushoboka, ndetse anatangura kugenda arasaba abanyagihugu bose kumenya gucumbagira canke kugenda n'amaguru. Evariste Ndayishimiye we yahaga icizere abanyagihugu, ariko Aigeme Bunyoni we icyo gihe by'umwihariko akadendura icizere na gitora cari gisigaye. Mu nsiguro bose bari bafise ico bahurizagaho ingwano za Ukraine, ndetse ngo niyo ituma igitoro kibura. Ico batavuga ariko kandi ni impamvu cibura by'umwihariko mu Burundi gusa, nticibure mu babanyi b'u Burundi, ahandi by'umwihariko carazimbye, ariko kandi citabuze. Twoba ari twebwe by'umwihariko twegereye Ukraine kurusha ibindi bihugu? Iki ni kimwe mu bibazo abantu bakomezaga kugenda baribaza. Perezida Evariste Ndayishimiye by'umwihariko aracishamwo by'umwihariko ikibazo cy'amahera y'agaciro cyangwa amahera mvamakungu, naho atabitomora, ariko General Aigeme Bunyoni we ntaco abivuga, icyo gihe yabivugaga ko bamwe mu bakurikiranira hafi by'umwihariko bavugaga ko ikena ry'ayo mahera by'umwihariko rifise uruhare runini cyane. General Gervais Ndirakobuca we yoba yarasigaye agereranya by'umwihariko igihe tugezemo, ndetse n'igihe intwaro ya Perezida Buyoya rero yagezwemo na embargo, agaca yemera ibiganiro nk'uko biko biratangazwa. Abandi bafise amakuru y'ibanga avuga ko by'umwihariko ibinyurana by'umwihariko by'ibihangange mu bigendanye n'isoko ry'ibitoro. By'umwihariko hari amakuru yemeza ko ishiramwe rishasha Prestige rivugwa ko ari iry'umupfasoni umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye by'umwihariko n'umuhungu wa Perezida Juvenal Habyarimana yahoze arongoye u Rwanda, ariryo rishaka kwigarurira isoko ry'ibitoro, ribanje guhungabanya rero ishiramwe Interpetrol yahora by'umwihariko ikizana. Ivuga ko rero Interpetrol by'umwihariko yahora ikora ibanje guha rero ibiturire bikomakomeye cyane ba generali bagisibije by'umwihariko mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Amakuru y'ibanga kandi avuga ko by'umwihariko amasosiyete amwe namwe by'umwihariko yarasanzwe ahuriwemo na ba General Bunyoni n'abandi bagiye batandukanye, ariko agashaka kongera kwigarurirwa 5 kuri 5 by'umwihariko n'uyu mukenyezi wa Evariste Ndayishimiye, ari wenyine Angelina Ndayishimiye, ariko kandi bikaba byaraje kugenda bipfafana, ndetse gushika ubu ngubu abanyagihugu barongoye iki gihugu bakaba baratanguye kugenda bicuza, banibaza impamvu gushika ubu ngubu by'umwihariko hakomeje kugenda by'umwihariko haragaragara ibibazo nk'ibi, mu gihe bari bazi neza ko aribyo bizatanga igisubizo. Ngira ngo barazi neza ko mu kwezi guheze kwa Myandagaro, General Neva yavuze yuko by'umwihariko yavuze yuko yigereye ku ruganda aho babasha kuba batunganyiriza igitoro, ndetse akanavuga yuko by'umwihariko babashe kuba bakwivuganira nacyo na ba nyiracyo, ariko ubu ngubu kikaba kitari cyashikanga mu gihugu cy'u Burundi. Ibi byose ni ibigaragaza ingaruka za bamwe mu bayobozi bakomeye cyane bagiye baranyuruzwa, abandi bakicwa, abandi bagafungwa. Mu yandi majambo twohava rero twumva gutya rero ibyavuzwe n'abo bategetsi babiri mu kwezi kumwe by'umwihariko mbere y'uko uyu mugabo yaratarafungwa, ishamwe ryaje rizobaha igitoro, ntibashaka kwihaririza isoko ry'igitoro
igitoro nitwumvikane ko rero tugabura igitoro kizobura burundu. Amakuru kandi akomeza kugenda adusumira by'umwihariko ubu ngubu ibihano bikomakomeye cyane by'umwihariko bikomeje kugenda biribonekeza ku bategetsi bamwe na bamwe ndetse n'amasosiyete amwe n'amwe nga mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yihuta adafise ivumi na gatoya aravuga ko nga muri kino gihugu cy'u Burundi hatanguye ibihano bikomakomeye cyane, ibihano by'umwihariko biriko biravugwa kuri bamwe mu bategetsi bakomakomeye cyane basanzwe bafite amakompani ayunguruza abantu nga mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihe hakomeje kugenda ribonekeza ikena ry'igitoro, ubu noneho haratanguye kugenda haduzwa ibiciro ku bigendanye no kuyunguruza abantu haba ku mapikipiki ndetse by'umwihariko n'abayunguruza abantu ku miduga. Ibi byose ariko byose birimo biragirwaho ingaruka nyine n'irikena ry'igitoro. Icakora by'umwihariko ababijejwe by'umwihariko bakaba batanguye kugenda barashira ahagaragara ibihano bikomakomeye cyane biragomeza kugenda birebasira ndetse binareba abantu bariko barazamura ibiciro mu gihe nga mu gihugu cy'u Burundi agikomeje kugenda harabirwa hamwe ndetse hanigirwa hamwe uburyo nyine ikibazo kigendanye n'ibyo bitoro nibura y'icyo gitoro gishobora kuba cyakemuka muri rusange. Ibi kandi biriko biribonekeza ndetse biranagaragara mu gihe nga muri kino gihugu cacu cy'u Burundi ibikorwa bigendanye ibikorwa cane bigendanye by'umwihariko n'amakuru yihuta akomeza kugenda radusumira avuga ko itangura ry'amashuri rikomeje kugenda rirabera ingorabahizi kuri bamwe mu nyuma y'uko hakomeje kugenda haragaragara nyine ibura ry'ibyo bitoro cane. Abanyagihugu bamwe na bamwe rero bakagaragaza ndetse by'umwihariko bakanerekana neza ko by'umwihariko icabakiza ariko bamwe mu bari bafise by'umwihariko ubushobozi ndetse n'ububasha mu bigendanye by'umwihariko no kuzana icyo gitoro by'umwihariko bakomwe mu nkokora cyangwa se baba barafunzwe by'umwihariko n'abahuye n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye bakwiriye kuba borekugwa kugira ngo ibikorwa bibashe kuba byogaruka. Muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, urukiko rw'igisirikare rwamaze kugenda rurakatira biganjemo Abanyamerika ndetse Abanyakanada, Ababiligi ndetse n'Abakongomani, ariko abo bose nabo bakaba basanzwe bafise ubwenegihugu bw'Abanyekongo by'umwihariko, ariko kandi hari na bamwe basanzwe ari Abanyamerika pire bamaze kugenda bagaragarwa bemezwa ko bagiye gukatirwa igihano cy'urupfu. Ibi byaje gutuma Ububiligi bwo buhangayikishwa ku buryo bukomeye cyane n'umunyagihugu wabwo wakatiwe igihano cy'urupfu muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Guverinoma y'Ububiligi by'umwihariko ihangayikishijwe n'umwenegihugu wabwo by'umwihariko Jean Janke ubundi by'umwihariko wakatiwe n'urukiko rwa gisirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo igihano cy'urupfu. Bwana Wondo asanzwe ari inzobere cyane mu gisirikare, yagiye Kinshasa rero ubwo yagirwaga umujyanama wihariye mu mavugurura y'urwego rwa RDC rushinzwe amatohoza. Yaratawe muri yombi rero n'abasirikare bakorera mu rwego rw'ubutasi XDMIP ku igenekerezo rya 22 Gicurasi umwaka wa 2024 ashinzwe gukorana na Christian Malanga warongoye igerageza ryo gukuraho no gutembagaza ubutegetsi bwa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nk'uko biko riratangazwa. Ihirikwa ry'ubutegetsi rero by'umwihariko ryageragejwe mu mezi aheze ryatumye habaho ingaruka zikomakomeye cyane kuri bamwe bafashwe, aho Christian Malanga ari no mu basize ubuzima. Kwigenekerezo rya 3 Nzeri umwaka wa 2024 Bwana Wondo yarasabye urukiko kumugira umwere agira ati nkombeje kuvuga ndanguruye imbere y'Imana ndetse n'abantu n'urukiko ko ntigeze ngira uruhare muri ibi bikorwa biciriritse, ndizeye ko rero muzavuga ikintu kizima cyo kungira umwere. Bwana Wondo numwe mu bantu bashike kuri 37 bamaze gukatigwa igihano cy'urupfu kuri igenekerezo rya 13 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2024 bazira kugerageza guhirika cyangwa gukorera kudeta ubutegetsi bwa Tshisekedi. Mu bizaba hamijwe birimo rero iterabwoba, gutera inkunga iterabwoba ndetse n'ubwicanyi. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ububiligi David Jordanz yaratangaje ko guverinoma y'igihugu cabo ihangayikishijwe kandi ko yamaganye kenshi cyane igihano cy'urupfu leta ya RDC yashubijeho.
Bwana Jadanzi yaragize ati Ububirigi bufata ici kibazo nk'igikomeye cyane by'umwihariko kandi bwaramaganye kenshi igaruka ry'igihano cy'urupfu muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu ruhame ndetse no mu biganiro byabaye hari hagati y'impande zombi nk'uko biko biratangazwa. Mu bandi banyamahanga bakatiwe baribwa n'iki gihano harimo rero abanyamerika bashika muri batatu, umwongereza ndetse n'umunyakanada. Urwo rubanza rero rwabaga ibihugu byabo by'umwihariko byavuze ko biri kurukurikirana 5-5. Amakuru yihuta kandi akomeza kugenda adusumira by'umwihariko avuga yuko by'umwihariko bafise iminsi ishika kuri 15 gusa kugira ngo babashe kuba by'umwihariko bajurira icyo cyemezo cy'uru rukiko. Icyakora by'umwihariko hari bamwe bakomeza kugenda bashimangira ndetse banagaragaza ndetse banerekana neza ko ari impungenge kuri iki gihano cy'urupfu gikomeje kugenda kiribonekeza ngaha muri kino gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Hari amakuru akomeje no kugenda avuga ngaha mu gihugu cy'u Burundi ko hakomeje kugenda hagaragara ikena ry'imiti, aho imiti ivuye yifashishwa mu mavuriro ndetse mu mafarumasi ibona umugabo hagasiba undi. Iyi nkuru turaza kuyibashikiriza mu makuru yacu ari imbere, aho turaza kurabira hamwe andi makuru akomeje kugenda haravugwa. Mbashimire ko kumubona nanjye mu makuru n'ibiganiro byacu mbategura ndetse kanabashikirizaho ngaha kuri no muresha kure ya channel yanyu ya Burundi News TV. Twongere gusubira mu masaha ari imbere.